muti kubera iki ubushinwa twebwe ntituvuga ngo tuzoha isoko naka ngo igihugu iki twebwe dufise umwimbu umuntu aguze udugurira neza niwe duha umwe arashobora kuvuga ngo je nkeneye itoni amajana 2 ubundi ati nkeneye itoni amajana 5 twebwe uzanye igiciro ciza niwe duhako rero uno munsi abakiriya dufise ni nabashinwa bamaze kuvuga ati badushorera ariko abahindi bari mu nzira nko kuri titane mbere bobo bagira baze bafashe n'ingere tugira umwimbo munini cyane kuko bamaze kubona ko turi kugahiye urumva rero abanyamerika bari mu nzira kuri tererare bari mu nzira kuri nikele novuga abanyamerika twebwe uwo tubonye aza kutugurira akatugurira neza niwe dushobora kwemera hanyuma rero uti none muravye bizoshikaho ubutare bushobora gufinansa bije Burundi ahubwo nivyo dushaka nyene nico dushaka yuko tuzosigara twebwe tutagisaba hanze amahera dukoresha mu gihugu cyacu hamubajije uti rero hari habari bafise amasosiyete twahagaritse cyane cyane tuvuga Rainbow Mining reka ndanya kajyo ko kuvuga iyo societe kugira ngo abarundi babimenye naho boburana je nararonde nico boburana icarico narakiyobewe kuko narabonye yuko namasezerano yaramasezerano bona neza ko yarimwo uburiganya gute iyo yaraje ivuga yuko ishaka kuja mu mugambi wo kwimba ubutare baca bumvikana na leta y'u Burundi kugiranira amasezerano ayo masezerano yarayo kugira société mixte d'exploitation minière novuga baca bagira ishirahamwe ririmwo leta n'iryo rindi shirahamwe ryo hanze bakagira rero ishirahamwe rimwe rizokwimba ubutare mu masezerano rero bavuga bati iryo shirahamwe turishinze ucushiraho n'inzego shingwa ntwaro zaryo hanyuma leta y'u Burundi yategerezwa guca ironkamwo ibice 10% mu mutahe wibanze capitale sociale hanyuma iyo Rainbow International Resources yategerezwa gucija kuzana amahera iyo society ishinzwe izokoresha mu kwimba ubutare ayo mahera gacaba ayiyo society bwego hanyuma rero ayo masezerano asinywe ya societe yashinzwe ya societe yo hanze ikindi yacitanga yari ifise uruhusha kuko niyo yavuga ko yagize recherche kuri tererare yacifata rujya ruhushi karuha ya societe ishinzwe nshasha rero ishinzwe uwo mutahe wibanze ntibigeze bawuzana urumva nibo bategeza kuwuzana ntibazanye ayo mahera yo gukoresha kugira bimba ubwo butare ntibigeze bayazana iyo societe nta na hamwe twarabuze ahantu leta y'u Burundi bagiye hamwe boba baragize procès verbal yo gushinga inzego z'iyo societe ahubwo ya societe bashinze ico tubona yaciye ibigikingirizo yaciye umutaka wo gukinga kugira ya societe yo hanze ze yimbira ubutare nikirikora rero ikirimba atari yo yari kwimba kuko ntiwovuga ngo Rainbow Mining Burundi ngo yarivye ubutare itagira amahera none yari kwimba gute ntifise umutahe ntigira n'amahera yo kwimba none yivye gute zerekana ko hari hundi muntu yaciye ku ruhande arimba baci bashora itoni zishika 200 kugira ngo zirarenga nta nifaranga rimwe bazanye muri iki gihugu nta nifaranga ginje mu gihugu kandi wumva hari kwimba societe na leta irimwo bagabura umwimbu rero uno munsi je navuze ntiburanye yoburana ngo ya societe ntitwayishinze Rainbow Mining Burundi yoburana ngo mwaranyivye twayivye iki twe twasiganye itunga ryacu ubu turiko tubasaba kuzana amahera bakuye muri izo toni 200 kandi twavuze yuko nta mwumvikano wundi ushoboka batabanje kuduha amahera yavuye muri izo toni 200 zashotse nico gituma rero twavuze tuti ntimusubira gukora mutayazanye hanyuma bayazanye rero bazaberekanye umutima mwiza duce rero tugira amasezerano y'ukuri yo kwimbana kuvuga yuko ya societe Rainbow Mining Burundi ijya societe duca tuyiha ubushobozi no kuva barazana ya mahera bakayiha umutahe
tugashiramwe inzego hanyuma iyo societe rero ni ikigiranira amasezerano na leta y'u Burundi ingene bazogabura umwimbu nayo hanyuma igice gitwawe niyo societe nico abashize imitaye muri iyo societe baca bagabura rero umuntu avuze gukuburana sinzi ngira ngo nkamwebwe mukunda gusoma ibinyamakuru mwo tubwira muti obje mukuburana avuga mwaranyivye mwarambujije kwimba kandi urubasoye ari kwimba reni boy mining i Burundi naho ndarondera n'uwiserukira ntawe mbona nuno munsi turarondera uti rero turondere emwe twe tuza abo twagereranya amasezerano urumva uvuze ngo namatati azora amatati yishigwa mu ngiro y'ayo masezerano aho naho niyumvira yuko ari bindi ariko nagira nkubwire hariho nabandi bari bafise amakontra na leta muri ico gihe kuri ayo mategeko ya kera hariho abamaze kuza kumbwira ibibazo bati mbega none muza murahindagura musubira hariho ingene yitegeko rishasha rije niko bimeze amategeko yamahinduka mu gihugu niko bimeza jana nibihe mugabe yitegeko rihindutse hariho ingene muva mu itegeko rya kera mwinjira muri rishasha nico bavuga bati ntuzere disposition transitoire mbega wowe ni waba wari ufise amasezerano na leta yashobora kuraba mbega amahera wari washizemwo wari waramaze kuyunguka kuyaronka dusanze harayo yarasigaye utari bwunguke duca dufata tuti wari uburangaye tuba tubibona rero ko ari ibintu bisomeka tugaca tumera tuti wewe kugira wisubize wari usigaje amahera ya reka rero tuyashire muri kontra nshasha iri ku mategeko mashasha nta kintu kigoye kirimwo amasezerano yarahari kuri iri tegeko haje iri tegeko hari ingene muva mu vyakera muja muri bishasha rero nta kuvuga ngo kuburana ngo kugira iki ahubwo nico gituma handitse iyo ngingo y'amajana 258 ivuga ngo bagaruke gusubira kugira ibiganiro byo kushika ku masezerano ajanye n'itegeko rishasha nabo nyene rero nabo bafise umutima mwiza bakatuzanira ayo mahera yavuye muri izo tone bashatse bakavuga bati turashaka kubandanya cyatuba tuti ubu rero ngo twumvikane ingena amasezerano agenda akurikije itegeko rishasha murumva ntaco bavuga ngo twarabariri bazanye iki ntaco bazanye ngo tubarire none baduswa twishuza iki